Cy'Imana nakubana namwe inshuti bakunzi ba Iherezo TV, makuru agezwe kandi akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko igisasu cyo mu bwoko bwa misile cyaraye kirashwe muri Polonye kikitirirwa Uburusiya cyaturutse muri Ukraine. Biden yabibwiye abakuru b'ibihugu bagenzi be abo mu bihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi G7 bari kumwe Bari muri Indonesia mu nama ya G20 ndetse n'umuryango w'ubwirinzi bwa gisirikare bw'Uburayi na Amerika OTAN. Reuters yatangaje ko Biden yabwiye bagenzi be ko iturika ryatewe n'ingabo za Ukraine zirwanira mu kirere. Ejo kuwa kabiri nibwo abanyapolonye babiri bapfuye nyuma y'uko igisasu cyo mu bwoko bwa misile cyari kimaze kugwa mu gace k'icyaro ka Pezewudo gaherereye hafi y'umupaka wa Polonye na Ukraine. Ni igisasu cyahise cyongera guturumbuka nuko Ukraine n'Uburusiya bituma habaho iterana ry'amagambo no kwitana abamwana. Uburusiya bwari bwatangaje ko ibyavuye ko aribwo buri nyuma y'iriya misile ari ubushotoranyi bwa Ukraine bugamije gutuma ibindi bihugu byinjira mu ntambara abo ubwabo bamaze amezi 9 bahanganye. Ukraine ku rundi ruhande nayo yari yahakanye yivuye inyuma ibirego by'uko ariyo iri inyuma y'ibyabaye yashyizweho n'Uburusiya. Ivuga ko ari ibivugwa by'ibihimbano. Perezida Andrzej Duda wa Polonye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yari yavuze ko nta gihamya ntakuka bafite kuwa bayateye iriya misile. Ati nta gihamya ntakuka nimwe dufite muri aka kanya kuwateye iyi misile. Birashoboka cyane ko ari misile yakorewe mu Burusiya, ariko ibi byose kugeza ubu biracyakorwaho iperereza. Mugenzi we Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu butumwa yanyujije kuri Twitter ye yari yavuze ko bidashoboka ko misile yishe bari abanyapolonye yarasiwe mu Burusiya. Biden yavuze ko hari amakuru yibanze ahinyuza niba ibyabereye muri Polonye byatewe na misile yarasiwe mu Burusiya. Ayungamo ko abadashaka kubivugaho cyane kugeza hakozwe iperereza ryimbitse. Hagati aho Perezidansi y'Uburusiya biciye muri Dmitry Peskov usanzwe ari umuvugizi wayo yashimye Amerika ku gisubizo yatanze kuturika ry'iriya misile, ivuga ko kirimo ubunyamwuga. Iherezo TV, amakuru yacu nakagaruka.